turumvikana ni kuvuga yuko nta muntu ashaka kuvyuka mu gombe mu bande mugagaika abantu gisaki ata bitisizo amategeko kugira ufate umuntu kugira umuntu afatwa ategereza kugira umupolisi afata umuntu ategereza kuba afise umutahe utangwa na procureur canke mu magistra ukawuje na procureur canke OPG cyo bitwa avis de recherche nanye twibukanye neza umupolisi muza gufata umuntu ategereza kuba atambaye impuzu civile ateza kuba yambaye impuzu z'igipolisi umwambaro umuranga kari ku kazi kandi waje gufata akamwereka umutahe akamwereka n'ikarata y'akazi ibimuranga yuko nahamujanye muri nakagoya ahubwo leta ho kuza gufata abantu bariko mu gisagara bariko barengana bigiye ku mirimo yabo kwihahira kugira bashobore gutunga imiryango yabo leta itashoboye guha akazi abonye nawe ko bariruka ko nibo batanga amakori n'amatagisi kugira ko batabahembwa kuri abene igihugu ahubwo niba leta niyo organize kuja mu nari nusaba bivutse mu bubare bagende mu hagabanywe ivyayi bagende mu barabe no muri ville baraba abakozi ba leta bataye akazi mu mwanya w'amasaha bataye ku kazi aho babafate bari vyangombwa babahanire kubera bataye akazi bateza gukora dufashe kano kanya kugira dutangi kino kiganiro cugurutse ku mpamvu tumaze imisi turonka amatelefone avuye hirya no hino abari mu gihugu abari hanze y'igihugu abene igihugu na bamwe bavuga ukintu cabaye itariki 6 ukwezi kwa 6 kwindwi umwaka wa 2026 mu gisagara ca Bujumbura hari ku munsi wa mbere aho haje ihadutse ingingo abeshi batamenye ivuye bafata umuntu wese ari gitsina hungu tsina gabo arenga imizaha ca Bujumbura yarafatwa bataravye ko yambaye neza batamubajije ivyangombwa kafise karanga muntu bataravye kagiye kwa muganga canke agiye mu buzima bwa misi yose bakamwicarika hasi bagaca mu nyuma hazi biduga by'igipolisi ibijomafu barapakira babajana kubapfunga aho bitwa beshi bo muri BCR ukuvuga rero muri reshoto tubomvye kugira cyo tuvuze nkishira hamwe rigwanya ihoteganya kimwe muntu rigana gataka kazina muntu kandi tukaba twamadukwikena yuko ata muntu yohotegwa cyakarenganywa twisinzwa canka gafungwa agahagarikwa bidaciye mu nzira y'amategeko twagomba tugice tuvuze rero mu bisanzwe cyo twama tuvuge tubwire abarundi batwumva tubwire abatwara igihugu tubwire abatwara ubwo bw'ipolisi twitinyamira mabi cyane umushikanganje mu byajejwe harimo umutekano uri hagati mu gihugu tubwire ndetse n'abakomiseri bakuru n'abatwara ubutungane yuko ndetse n'abatwara igihugu hejuru ushobora mu by'umukuru w'igihugu yuko ibyakozwe ku munsi wa mbere bafata abagabo gusa mu bisanzwe twemeye joto ijya n'ingendo dutera ivyatsi n'ingendo itabereye intwaro ya demokarasi n'ingendo yekara yuko intwaro ya demokarasi atayari nukuvuga tuvuze intwaro ya demokarasi nukwishira no kwizana ku murundi mu gihugu ciwe mu vyiwe atawanja wangura nukuvuga rero twari tubonye yuko umurundi atemerewe kwidegemvya ngo yishire yizane kandi ibijya vyakozwe ku wa mbere twamba tumenyesha yuko vyerekana intwaro igihugu itagenda ku mategeko aho twishimikije ndagoma ndababwiye igituma tudondaguye uko vyerekana ko atantwaro ya demokarasi yari intwaro ishingiye ku mategeko tugomba twishimikije amategeko y'u Burundi hani twishimikize igitabo gikuru mu vye cy'amategeko agenga abarundi bonyene bishiyeho abarundi bazize mu gitondo baratora ari mu vye wandi mategeko bita ibwiza shingiro ry'u Burundi nagoma nibutse inzego z'igihugu
inzego z'igipolisi abatwara igihugu yuko atanumwe ari hejuru y'amategeko, kandi ivyo bakora byose tubibuza amategeko bayagendere kugira ngo igihugu cacu gitere imbere kandi abarundi babandanye bishira bizana. Nagomba bamenyesha yuko ingingo ya 13 y'Ibwirizwa ry'u Burundi ivuga gutya: abarundi bose baranganya iteka n'ivyo bakwiye kuronka, abene igihugu bose baranganya agateka, kandi amabwirizwa abakingira kumwe. Nta murundi numwe azokumirwa mu vyerekeye imibano, ubutunzi canke intwaro y'igihugu kubera ibara ry'urukoba ryiwe, ururimi avuga, idina rimwo canke ubwoko bwiwe. Muca bumva rero uza gufata abantu b'igitsina gabo kimwe, ugafata abahungu n'ufata abakobwa, twishimikije ingingo ya 13 y'Ibwirizwa ry'u Burundi. Mwamaze ukumva ababikoze bamaze guhonyanga agateka kazina muntu n'iri tegeko, aho cyatubona yuko amabi bakoze hotegwa rifatiye ku gitsina, kuko nta muntu ashaka kuzira igitsina afise. Ikinaco bakoze barahonyanze ubwigenge bw'umuntu yitwa umushomeri cyangwa umukene. Baravuga ati nta muntu ashaka kuzira ubutunzi afise, no kuvuga umuntu akenye abayeho nabi buke atagira akazi cyangwa ashonje, ariko muri vi akaja muri ville mu gisagara kurondera icyo rirenza abeho, no kuvuga nta teko na rimwe rimubuza umuntu adafise akazi kwidegembya, kwishira no kwizana, kuko biri mu itegeko mwavyumvise. Cyo gituma rero cadukebura kuri twitego nyene yuko tumenyesha yuko ntihagire umuntu n'umwe yoswa uza gufata umuntu w'umukene cyangwa umushomeri ngo nuko atagira akazi. Ahubwo intumbero je twosaba nuko leta yo kwiga abantu batagira akazi ikakaba biri mu ndinganizo ya leta. Leta irategekwa kuronderera bene igihugu uko babaho n'ivyo bakora, si ukubirukako. Nk'ubu duce dufata rero umuntu wese akenye, umuntu atagira akazi, bose bagume binyegeje mu nzu. Ubu ni wo muti rero buryo batoba. Duce dufata abantu batagira ubuzi bashomereye, bose babuze mu busho. Ngo ni muti, ni wo muti, niyo nyishu. Hoho bakoze iki kugira umuntu afungwa amategeko abitekanye. Ngomba nsuje nibuza kandi ngomba nibuza ingingo ya 14 y'ibwira shingiro ikivuka kugira abatwara igihugu n'inzego z'igipolisi babimenye. Abarundi vuga ati abarundi bose barafise uburenganzira bwo kuba mu Burundi mu mahoro no mu mutekano, bategerezwa kubana atankomanzi, bakubahiriza iteka rya zina muntu, bakihanganiranira mu budasa bwabo. No kuvuga rero inzego z'igipolisi ntizishaka kwaduka gufata abantu mu Burundi ngo kuba ari ngahantu mu gitero cy'u Burundi. Ingingo ya 14 yemera ko Murundi afise uburenganzira kuba ahashaka kugataka ku Burundi atawanja wangura tamwa mukomoka. Ndagomba bamenye neza, nta mushikanganje n'umwe, nta n'umugenerali n'umwe, nta mudeje n'umwe, meme mbere ndabuzwe n'umukuru w'igihugu ntashobora ntawubasha afise bwese ngo ntibimwemerera kubuza Umurundi kwidegembya cyaye kubashaka. Ni itegeko nibwashe ngo ryagiyeho, kuko inzego zihari kugira batsubahirize. Rero kuri iki rero nibumve yuko byo kuza barafata abantu ngo nubaye ko baratembera atamutekano bateje byo hagarara ntagasakisaki. Ufise icyaha babonye ko afise icyaha nibace mu ntumbero y'amategeko, ibintu bice mu tungane, hama umuntu afatwe ahanwe hisungwa amategeko nk'uko bitekanywa n'ibitabo mpanabyaha cyangwa ibitabo bigenga ku imanza zicibwa. Ngoma kuri ico nyene ngomba cenja ko ngomba nereke abatwara igihugu inzego z'umutekano kugira ntibaze nyimba ari gisanga ngira badashaka kuzabara amategeko avuga. Ndabibutsa ingingo zimwe zerekana ko umuntu ashaka guhagarikwa. Si gupfa guhagarika umuntu kujya uhagarika impene ukayijana mu ruhongore ukazoyigaburirayo. Oya, umuntu si impene canke inka uvuga ati nturosubira guturuka. Twe turafise itegeko rivuza yuko atabitugwa bituruka. Mugabo umuntu se gitugwa kameme
inge turadabinda basome no tegeko ingingo y'ubashingiro ry'u Burundi ya 39 iravuga ati muyumvirize neza nta muntu numwe ashobora kwakwa ubwigenge bwiwe kiretse birekuwe n'amategeko. Turumvikana ni kuvuga yuko nta muntu ashaka kuvyuka mu gombe mu bande mugagaika abantu gisaki ata bitisizo amategeko kugira ufate umuntu kugira umuntu afatwa hategereza kugira umupolisi afata umuntu ategereza kuba afise umutahe utangwa na procureur cyangwa mu magistrat ukawinjira na procureur cyangwa OPG cyo bitwa avis de recherche. Nanye twibukanye neza umupolisi muza gufata umuntu ategereza kuba atambaye impuzu civile, ateza kuba yambaye impuzu ziri polisi umwambaro umuranga kari ku kazi kandi waje gufata akamwereka umutahe akamwereka n'ikarata y'akazi ibimuranga yuko nahamujanye. Tuce twanda kwinga mu 39 ngenda isigura nta muntu numwe ashobora gukurikiranwa gufatwa gufungwa canke gucigwa urubanza kiretse mu bihe bitegekanijwe nibwirizwa byatangajwe imbere yuko ivyaha yagirizwa bikorwa. Nukuvuga kugira umuntu afatwe ateza kwisungwa itegeko ryatangajwe mu gihe umuntu afatwa mugabo je mu Burundi bahenda kivuganye na mazi guhera rya musi mutwe muri ejo twagomye turondera itegeko ribuza umuntu umushomera afisa akazi cyangwa umukene kwidegenza mu gataka ko Burundi twararibuze twabuze itegeko na rimwe ribuza umuntu adafisa akazi kuja kwicara hajya muri ville kuja muri ville ari umugabo mu gihe atategeko rero yatangazwa ibigeshingo y'u Burundi kabagemeza yuko kugira umuntu afatwe hisunga ingingo z'ubutungane biciye mitego byatanganzwe mu kico cyagikoko ibintu bihagarare turasabye tweza gataka kazi na muntu tuha amategeko uko nta bucage no hino agacika kagata twavuga ati uburenganzira bwo kwiregura burubahirizwa imbere ya sentare zose. Bongera bakavuga neza ati nta ushobora kubuzwa ku gahato kuburana imbere ya sentare ibwirizwa bitegekanye kuri kinyene. Cenda ndavuga yuko ntaravuga byinshi ndasoma ingingo ya 40 yibweje cyo Burundi ukwivuga cemvuga ivy'umuvugizi w'igipolisi yavuze ati muzi polisi ngo bamumajije nawe usomye ku yaga ngo bafashwe bose bace bataha kandi ngo biri mu bikorwa vya misi yose by'igipolisi. Igipolisi kerekuriwe gucunga umutekano w'igihugu na wabene igihugu mu byo igipolisi gihamagarirwa bwa mbere gucunga bene igihugu n'ivyabo mugabo ntigifise uburenganzira igipolisi mu bikorwa vya misi yose bafise guhonyanga amategeko ya nta ntibarekuriwe guhonyanga amategeko nibo ba mbere bateza kwibahiriza mu bikorwa vya misi yose bafise bisunga amategeko kana kuyahonyanga ivyo nituzemera twebwe cyo twasomera ingo ya 40 avuga ati baze baratuze turibukanya twibutsa abarongo y'igihugu n'abari mu nzego z'umutekano n'abari mu nzego z'ubutungane kugira amategeko baze barahamenya ngira ngo basi. Ingingo ya 40 ivuga ati umuntu yagirijwe icyaha afata nk'umwere gushika yagire cyaha hakurikijwe amategeko umuntu ayicese kandi yarose uburyo kwiye bukwiregura. None ngaha urafasha ubagiye mu mirimo ya misozi y'igipolisi bashaka gufata abantu nta rubanza rwabaye nabere niho mubajije na kimwe wewe ufata wewe ntibagize aho gato nivyo byo kuvana ngo abashomera zakazi twabimenye ko abisigura ntibakubajije urafise byangombwa twawajeje uri umushomeri nakubajije wewe wakoze icyayi none wewe gufata umuntu ukaronda mu miduga ivyo umba biri mu kazi kamisi yose ko kurenga amategeko ya ivyo bintu bihagarara ndibaza yuko kandi ikindi twagaye tuvuga abatwa inzego z'igihugu n'inzego z'umutekano n'ubutungane ziri mu bantu bahize amategeko simumva mu bikorwa vya misi yose uravye ukuntu babatekera mu miduga bafata mu muduga mu kijomafu abantu babapakira kujya kwindagara abantu baratekera kujya kwindagara neza ukamenga umva wana umucanga wari umucanga ko arapakira yifa ko tweza gateka kazi na muntu nugomba gutwara n'abantu batware neza nta gihano kihari naho tegwari hari wovuga ngo uza umuntu ukora ikintu cikosa ngo umufata umutware hindagara zipanga panze mbeho babatwaye kurya haca bisanganye
mbe ijya modoka babatwayemo assurance ifise iremeye gupakira imodoka iremeye gupakira abantu tugirukeko tuje muri duhadore no Rwanda ijya modoka abapolisi babatwayemo iremeye assurance ifise iremeye gupakira abantu mbe bajya abantu iremeye gupakira ico bajya bangana hujya irafite uruhusha kwapakira bosha gisanganye bosha ari wanande ari nama principe yo kunyanga amategeko agatakaza na muntu ditubuje gipolisi gukora neza ni kwikora akazi kaco ku munsi cy'umutekano sawa nibagikore nibabikore bacu umutekano w'abene gihugu mugabo badahonyanza amategeko ngo batoteze umwene gihugu oya cyane ikina cyo mvuga mpereze ko ngo banibutse abatwara aho mu inzego zitandukanye gutoteza umuntu ngo nuko mushomeri ivyo bintu bihagarare kuko biko bisubiza umwizero ngo mpanura abatwara igihugu ivyabaye burya ntavyo bazingira ngo abene gihugu cyangwa abanyagihugu batinya kubabwira beshi baridoga bavuga ati none aho guturondera akazi tuvuga ngo turi mu mbono kazoza igihugu giteye imbere cyifashe na 140 giteye imbere 60 n'umugambi w'igihugu turezi turimo indongo z'igihugu zamugarira ata murundi n'umwe yo kwicara arira amaboko umurundi atafise akazi umushomeri abyutse kurondera akazi ico yokora baciye bamufata bashize mu mvuto aize gukora niyo mbora kazoza bashaka yoshoboka gute none wowe uguhimiriza imvugo n'igihushane kaje twibusa kandi tuvuza akazi se muri leta nani gusa akazi bateza kumenya yuko hariho abikorera ibyabo kandi umuntu ikora ibyabo si ngombwa kwereke kontra umuntu ikora ibyiwe si ngombwa kwereke karata y'akazi oya none umuntu ikora ibyabo afite karata y'akazi afite kontra kwereka matrikire nibibaho rero ivyo tuvyumvikane ko barabe neza turataza manuro nibasange bariko baratuma abene gihugu banka inzego kubera ziko zirabarenganya bateza kuze kunda kubera ariyo bazagarariye iyo ni impanuro nziza ndago muri nakagoya ahubwo leta ahubwo kuza gufata abantu bariko mu gisagara bariko barengana bigiye ku mirimo yabo kwihahira kugira bashobore kutunga imiryango yabo leta itashoboye guha akazi abonye nawe ko bariruka ko nibo batanga amakoni n'amatagisi kugira ko batabahembwa kuri abene gihugu ahubwo niba leta niyo organize kuja mu nani usaba bivutse mu bubare bagende mu hage bamwe ivyayi bagende mu barabe no muri ville baraba abakozi ba leta bataye akazi mu mwanya w'amasaha bataye ku kazi aho babafate bari byangombwa babahanire kubera bataye akazi bateza gukora wa mwene gihugu ari kuronda bya bidugira rikori bahembwe ico cyonyene leta nico yokora ico twayishigikiye isuzuma abakozi ko bari ku kivi ba leta mugabo ndazize ko ba leta kuko nibihemba kuko umuntu udahemba ntushobora kumukontora kwe icyo bitwa independence doravi ubwigenge mu buzima burakenewe umuntu aremerewe mu vyo kuri vyo yidegemvya mugumaze kwemera gukoreshwa n'umuntu ahagwa kontra abo matrikira gukorora nyene leta ni konore rero tuvunyaga go leta ni konora akoze ba leta yego ico turaceme mugani se uza gufata abantu gasakisake muri ville ngo ko arengano ya kuko nje nibutsa rero ega n'abapolisi bakororwa barimo ega abakozi ba leta n'abajya bakomiseri b'abagenerali barimo nibo bakontorore ko batatonze kaze babafate abashikiranganje barimo reka nene bayigwa muri leta abashika amateka barimo nibo bakontorore bagenero abakoroneri bari mu bibuzi bahembwa muri leta bakore tena bambura bishaye usanga bicaye ahantu badafata ko bofashwe bonyene bazofata abandi cyo nibusa rero ntagi usaba kugaya umushomesha w'umukene iki bakshumbe ntagira umuntu n'umwe mutegetsi umupore mu gipolisi cyangwa mu nzego z'igihugu asabwa n'umukene no butungana nta mujenani n'umwe atace mushomeri nta mupolisi nta mu office nta musozi atace mu bushomeri nta mukozi wa leta n'umwe nta mushikiranganje atace mushomeri n'umukuru w'igwace mushomeri n'abashaka amateka bace mushomeri n'abakuru n'amashaka amateka na muzo amateka barashe mu bushomeri ati gute none amashuri umuntu heza amashuri aheje amashuri ntacabanza gushomera hama gacaronka akazi cyo tagisiguye barakimbatsa none wowe uja mu kazi hari umuntu yavuye mu ishuri acaje mu kazi wabanje kuba umushomeri hama ushoza gukora ikibazo cy'ipolisi ucura gitora ucuronka mu mahigwe ucuramuba kabuka abandi batarobironka nabo wabanje kuba umushomeri ushoza gukora akazi kanaka hama urabaronka deke uraba ministre
wabanje kuba umushomeri ntamura urakora ndi mabanga uritoza mu bene igihugu kuba president bashaka kugomora gutora ushava mu bushomeri umva bose bace mu bushomeri rero tububahe ntitubahotere kubera batagira akazi twibuke twavuye twibuke twaciye twibuke yuko ugeze ahantu ukamererwa neza ntuco hakoresha gonyura abandi kuko kutibuka iyo bavuye